GN Films, God speaks, double favor without limits. GN Films, good news films, double favor without limits. AKAMUNA byukuri AKAMUNA AKAMUNA byukuri AKAMUNA amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri AKAMUNA AKAMUNA by'ukuri AKAMUNA. Ewe wanyiteguriye pe. Kumenya ndofisike. Oya. Umvuga cyangwa twiwanje. Amatwi wanje yumva nk'ayaka yabo. Ubaboshwe n'akameremere imwe mu mbizi bahora imbere ngira niyamivumo y'abasogokuru tutabazi Imana tabara nta rukundo koko isi y'umwiza tuyiha amaboko tutizeye Imana tuzovugwa. Ni karibu sheri. Murakoze cyane. Hama ko ndodoye umwanya munini wari mu biki? Ntabyo narimwe habwo narindi mu cumba. Rero urabona muri saro hari icyaye umushitsi. Nawe urazi ko babigoye kuja kugurura umuryango w'urugo tarugwi wawe. Rero mbabarire sinari hafi ubundi hoho urabizishu. Ego. Hanyuma musi twagiriye ubuntu n'Imana. Nukuri Imana yankoreye ikintu kidasanzwe. Uyu munsi wabaye mwiza kuri jewe. Burya twarose umushitsi. Uyu mushitsi ni umukozi w'Imana cyane. Rona gashu. Uyu ukera tugira abakobwa. Mana. Ndamukunda. Yiraduhanura, akadusengera, imitwaro tukayimwikoreza, akadufasha. Uyu ni umukozi w'Imana. Turiko turasenga, agahamagara Imana. Waharura iminota 2. Nukuri ibintu avuze byose byaraba iko bigenza nsese no kubwira ariko ndakubwiye ko afise communication n'Imana ukuntu arafise ubusabane ukuntu nyene byinjira namwo Imana nawe nukuri kinamubonye mu Imana cyane kuba yaje kundamutsaha byabaye iby'igiciro numvise nezerewe ndumva nyene yo nukuri ndiriwe neza. Ego mushitsi sabwe karibu cyane kaze muri sanze ngayo wacu ndanezerewe kumva yuko namwe muri abakozi b'Imana kandi turiko dufata inzira imwe ija mu ijuru. Hama musanzwe musengera he? Jewe ibikorwa by'Imana tubikora hajya mu ishengero ry'abarobanuje n'amaraso ya Yesu Kristo impande yo kuri arena. Byiza cyane gukorera Imana nta buhombe burimo nimwabandanya mukorera Imana muzobona ikiganza c'Imana. Hama sheri nukuri munyihanganire niriwe mu bintu byinshi ndarushe ngomba ndabe profit no mwanya ndabe nduhuke. Yego hama ndumva ko murushe cyane birakenewe ko muruhuka ariko rero nkuko tuhejeje kuganira umukozi w'Imana ndumukozi w'Imana umfasoni wawe twarakuranye kuva dutangura gusenga tukiri bato ni nk'umukobwa wanje. Rero nkuko namwe muri abakozi b'Imana
ndashaka kugira umutwaro nkabasaba ati mumfashe kuwusengera canke namwe mukawubwira mukambwira ati mumfashe kuwusengera hari ikibazo mfashe akanimero kanyu mfise umutwaro nkazobaha mukawusengera. Oh byiza cyane ivyo ntabigire ko ikibazo madame ari ngaha muraza kubivugana murakoze cyane. Kanya kuvyukuri ni izina ry'Imana n'ubu mutima nturaja mu nda. Oya ivyo vy'umutima banzu vyihoze ahubwo hewe ico nkundira akavinyo nta mufuka kagira ushaka nwa amacupa abiri uguciye ko ntiyumva ico wagize hakibara ntiryari riguye ryagahama. Mana nukuri warufashwe jaho nta kimwe ntaco nanzi wewe rero wagurushitsemo warufashwe neza neza gwagira rusambu yahagwa rubomotse kuvyukuri nahora nigira ngo nije nakwigishije je ndarengewe ibintu gize ahubwo nije nize mu bandi yo ndakubaze bijya bintu wavyumviriye gute? baboshwe n'akameremere imwe mu mbizi bahora imbere ngira niyamivumo y'abasogokuru tutazi Imana tabara nta rukundo koko. Reka urabona ego kunyiza waranyikije ariko kajya kantu kabaye ni marasonere bijya biri ni impano. Reka rero nje nigire tureke kurega tuzabona ko turiko turavuga yamuwe ntava twumva n'izina ry'Imana barajya baregoye inde atwumva vyaheye hega juge n'umugabo wanje urya ndamuzi aryamye arahirira arushuru yo yakubondogotwa numva rero yawe oya bye. Kanya nibiki habaye iki ako berije ndakubaze umuntu agwaye gutwi ucujyana n'umutwe wose namaguvuga hekeye. Kanya habaye iki ngize iki yarigeze impuzo niza kazi
none nk'ubuhozi wundi muntu hakaba nkiyibaye noca nitabazisha iki ariko vraiment ivyo nivyo bitumye unkwega nk'umuntu yivye oya shakura oya reka ndazikura shira aya mpereza berireka reka ubufyinyi Ereka nakamuna byukuri nakamuna ereka nakamuna byukuri nakamuna amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri nakamuna ereka nakamuna by'ukuri nakamuna ereka nakamuna by'ukuri nakamuna. Mukobwa na Maki kuguma telefone buri mwanya telefone z'agasakisaki shaka kumbwira amahera narungitse y'abantu bakuzanya atagushikiriye. Ubwa mbere na mbere nagira ndabisabira imbabazi mu by'ukuri narakugwaye cyane ariko nanje mfise ikibazo kandi gikomeye cyane iyo mara nico kibazo ntabwo ari amafaranga nk'uko vyibatse none nimba atari ikibazo cy'amafaranga ni igiki cyakuzanye ko jewe nzi neza muri mwebwe atabona hayo rusha rwo kundonda atagenda murondeye. Inyuma y'urya munsi tubonana nagiye kwisanga natwaye inda kandi urabizi ko muri ino si ari we mugabo nzi wenyine niyo mpamvu nakurondeye cyane kugira ngo muri kino kibazo mfise ugire ico umfashije. Kumbe yarinda icya kabiri wokora genda uzasambanya abantu uzotwaza inda uzocikoroza kugira bikunde tanga ibibazo by'amaraso. none ga mukobwa ndakubaze mu masezerano je twagiranye nawe harimo yo gutwara inda? Ku by'ukuri ndabizi ko atamasezerano yo kuvyara no kurera twagiranye ariko kino kiremwa mfise mu nda yanje ici wawe ndabizi ko atawundi mugabo nzi kuri isi atari wewe. Mukobwa iryo niryo kosa rya mbere ukoze mu isi. Amahitamo nico kintu gikomeye cyane. Iyo ndawita ko ari gwanje siniteguye kuba papa w'uyo mwana siniteguye kurana nawe ariko ndacafise ikintu kimwe cyo gufasha ndashobora kuguha amafaranga wagenda ugakura mu iyo nda turavyemeranya ntituvyemeranya amahitamo na yawe. Jewe nkore inda sishobora gukora icacu usambanye nongere nshire wicacu kwica umwana wanje umutima wanje ntubinyemerera umutima wanje ntundekurira gukora ivyo bintu. None utwo twosozi uri kurarira ngahi wanje uri kurara ngo bihize guhindura iki? Okay, shauri yako. Nakamuna byukuri nakamuna ereka nakamuna byukuri nakamuna amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko
amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri nakamuna ereka nakamuna by'ukuri nakamuna ereka nakamuna by'ukuri nakamuna ijambo ryose we uvuga ndagegereza umutima kuko ari wowe urumuri mu mwijima kugukunda bindimo sindabironderera kure masiguro y'urukundo bwuzuye uri isi y'amahoro yacu ushima Imana koje nawe turahuza ibibera mu zindi ngo byo nakamuna turahuza harabandara kamuna ushima Imana koje nawe turahuza ibibera mu zindi ngo byo nakamuna turahuza harabandara kamuna ubaboshwe na kameremere imwe mu mbizi bahora imbere ngira ni amivumo y'abasogokuru tutabazi Imana tabara nta rukundo koko ahori umugore akaba nkawe ntubona izikeya zawe nizo zituma ntashobora gushingura ikirenge ngaha ngo nsubire inyuma jewe nzogwa ngaha mu by'ukuri uri umukenyezi insobanuro y'amahoro mu rugo nico gituma ntarota jewe mva muri uru rugo nzogwa ngaha karibu cyane jewe ndaza agaciro k'umugabo mu rugo jewe ndazi ico umugabo asobanuye umurundi niwe yamaze ngo iyo urugi ruvuye ku nzu imbeho irinjira wowe ndazi icyo umaze kuri jewe ndazi icyo umaze mu rugo rwanje kubw'ibyo ukimfashe mu biganza byawe sinzigirana namwe ndota gusenyura urugo rwanje nzogubaka nongere ndagubake abashaka gusenyura izabo batubwire tubatize imihoro urumva amajambo meza akuva mu kanwa ibyo rero nibyo ngukundira hewe mvuye hariya nza mari umutima uri kuranyosha ngo ndagusohokane ariko rero ndaguye ndagarutse ninagusohokana ko misi yose nza ngasanga uri kunyugumbiza imbombo mu kanwa inzoga zaciye uku nawe ucuku ndasoma udaba mutware wanje byukuri kuba wanyumviye ko gusa n'ikimenyetso cy'urukundo rutagereranye buriya ni jambo ry'Imana riravuga ngo byose turabyemerewe ariko siko byose bitugirira akamaro kwizera kwanje ni kunyemerera kunywa inzoga ariko wewe
kubera nagukunze uzinwa ibyo nibyo tuma ndakwanka nzogukunda ndagukundana n'izo nzoga zawe nyene ukuri kose kugeza Yesu akwihinduriye ubwiwe kuko n'ubundi n'igikorwa cyo guhindura abantu niciwe twebwe turavuga gusa ibisigaye Yesu akihindurira naho abadamu mukunda kwagiriza abagabo ngo turasotorana wowe utamuhoye agacupa kiwahanje jewe no guhora agakiza kawe gute ahubwo nyene mbona iyo ntaharugirira ubu warutanguye kuja mu bikorwa by'Imana sheri uvuze ukuri erega udahari irungu ntiryobura ariko mu rundi ruhande umuntu afise Yesu aba afise byose ewe ndasomye ndongera ndasoma kuririmba naririmbye ndongera ndivugiriza n'ingoma n'ingoma kama ahubwo sheri reka sinda kwicisha amajambo menshi karibu munzu urakoze yego akamuna byukuri akamuna ereka nakamuna byukuri nakamuna amacakubiri afatiye ku manini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko urakwakwarije kwezi ya nagerageje gukoresha umwanya Brema ngari ndacari moto ndacabasha urumva kunyarutsa birumvikana yego cyane reka dukubite tubangura naje sishaka ko amasaha yo kuja gutora umwana andengana tutaraye duce gikorwa erega aje nakinirenzako kumva uzo tugenda reka dukwakwanye ukukwisha kwanje kuzonyicisha umuma erega nari nturitse yo uyu mugabo hamwe noramuka ndamwiyeretse uwo ndiwe nkamwereka akamunu uwo ndiwe yoca yomoka kubw'ivyo reka nigumye nakamuna byukuri nakamuna ereka nakamuna byukuri nakamuna amacakubiri afatiye ku manini amacakubiri afatiye ku ntara naboshwe n'akameremere imwe mu mbizi bahora imbere ngira niyamivumo y'abasogokuru tutazi Imana tabara nta rukundo koko isi y'umwiza tuyiha amaboko tutizeye Imana tuzovugwa ibi nakamuna ushima Imana koje nawe turahuza ibibera mu zindi ngo byo nakamuna turahuza harabandara kamuna ushima Imana koje nawe turahuza ibibera mu zindi ngo byo nakamuna turahuza
kuzindukanye umujinya habaye iki? Okay, kandi we mwijoro wansabye amafaranga, ariko mbabarire kuko mu mutwe hari byinshi, gusa nashize hamwe n'ayandi uza gukoresha uno munsi. Double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor without limits.